Messi rero tariki nk'iyi ngiyi rwose nibwo yagize gutya aravuka, akaba rero Messi yujuje imyaka 38, akaba itariki nk'iyi ngiyi turiho aribwo yavutse. Byari tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1987 yavukira Rosario hariya mu ntara ya Santa Fe ni muri Argentina. Akaba rero aribwo yavutse, avuka kuri nyina witwa Celia Maria Cucitini no kuri se witwa Jorge Messi. Jorge Messi uyu se yakoraga mu ruganda rw'ibyuma, nyina akora mu ruganda rukora rukuruzi magnet emon niho yakoraga. Messi rero akaba avuka mu bana bane, abahungu babiri Rodrigo na Matias, hanyuma afite na mushiki we witwa Maria Sol. Akaba rero Messi rwose ari umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye cyane kuri Ballon d'Or zigera ku 8, amaze gutsinda ibitego 866, amaze gukina imikino izwi igihumbi n'107, amaze gutanga imipira avuye mu bitego 386, amaze gutsinda ibitego bitatu inshuro 59 kufra 68, hanyuma hat-trick 59 nkuko nabivuze, ibikombe 46. Niwe mukinnyi ufite ibikombe byinshi bifite agaciro. Buriya Messi ufite ibikombe byinshi 46, nta wundi umuhiga kabisa ku myaka 38. ngo iyi kariyeri yayikesha mukecuru witwa Celia Cucitini. Ni nawe yakuyeho aka kazina ka Cucitini, yitwa Lionel Messi Andres Cucitini. Urango yigeze kumujyana kureba match y'agakipe bita Newell's Old Boys. Cyane ngarebye ukuntu bari gukina, atababwiye ko muri Argentina. ngo yahamagaye umutoza, umukecuru ahise ahamagara umutoza, aramubwira ati aba bana ukuntu bari gukina nge mfite agahungu kano kabarusha. Tababwira ati shyiramo kano gahungu urebe ukuntu gakina, ngo kuvubwo iyo kipe ese karabatibikana. Ariko uyu munsi itariki avutse abakinnyi benshi noze mbona na Mika Richards, muramwibuka? Mika Richards yuje 37 ubu kandi yaritarinze afite 33. Undi muntu nabonye wavutse ndeho ngenda ndeba ni David Araba yujuje 33. David Araba. Undi nahoze ndeba ni Patrick Vieira. Patrick Vieira umusaza havutse Vieira ko yavutse ejo. Nejo hashize. We yavutse ejo hashize. Urumva rwose n'amatariki akurikirana. Kwezi kwa gatandatu havukamo ibyamamare cyane. Kwezi kwa gatandatu ubwo murabyuka igihe Messi yasezeraga, nabonye bongeye kubigarura 2014. Perezida w'igihugu bwe ni wamugaruye mu kipe y'igihugu, ariko kuva agarutse yegukanye igikombe cy'isi, ndetse na 2026 naho ni ikipe ya Argentina iri favori cyane. Ubwo rero agira isabukuru nziza Leo Messi Andres Messi Cucitini, imyaka 38. Abakunzi ba Messi mwigaragaze, mwandike kuri nimero 66 mwandike message zisanzwe gusa hama muganire ngene gato ku musore so baragushikana amatwizi isabukuru ya Messi. Abakunzi bafise kwisi ngene bangana, uhereye kuri Tantine Nono ukaza kuri Cedric No Stress. Abakunzi ba Messi mwigaragaze, aho yaje ni Messi, ni Arsenal, ni Barca. Ni isabukuru rero Azari yanashitse mu gihe cyiza cyane. Messi na ekipe ya Inter Miami bagera muri kimwe 18 gishiri nyuma cha Mondial de Club. Ekipe ya Inter Miami yaje muri kino gikombe bigaragara ngo iratumiwe, nta tike bari bafise, ariko babwo utumire na president wa FIFA bivanye nuko kino gikombe cyari kinagiye kubera banashaka muri Leta Zunze za Amerika, asanzwe yabarizwa ino ekipe ya Andres Messi Cucitini. Ubwo rero ku munsi waje ekipe yitwa Inter Miami inganya 2-2 na ekipe yitwa Las Palmas Palmeiras Palmeiras kuva mu gihugu cha Brazil. Maze Messi na ekipe ya Inter Miami bageronka uburenganzira bwo gukina ikimwe 18 gishira icanyuma, baduze bavuye muri mu itsinda rya mbere bari basanzwe barimo, aho ubona ko barenganya ari kumwe na ekipe yitwa Palmeiras, n'ubundi bafise amanota agera kuri 5. Ekipe yitwa Inter Miami ku mwanya wa kabiri n'amanota nabo agera kuri 5. Ekipe Azar momenga kubije kina kino gikombe cy'ama club ne bintu bizofata umwanya muto cyane. Ekipe yitwa Inter Miami gapakirwa ibitsindo byinshi, kwiyumvira Messi na ekipe yiwe muri kimwe 18 gishiri cyanyuma muri
mu itsinda ririmo Palmeiras, ririmo Porto, ririmo Al Hilal, wamenga ni ibintu bigoye, ariko wanashaka binaciye kuri we kuko kuri match ya Porto yatanze intsinzi batsinda ekipe ya Porto kuri kufuraza cyane n'umugabo witwa Messi yateye ku myaka 38. ndibaza ikibazo kivuga ngo ubwo Messi yoba gishoboye guhangana n'ibigwi yo ku mugabane wa Buraya ko muri kimwe cy'umunani gishica nyuma yisanze azohora na ekipe yitwa Paris Saint-Germain, wanashaka ekipe yaciyemo. Wivuze neza, jewe ndaza kubangaruka kuri profile abantu bahereza Lionel Messi no musi bivaye na ekipe ya Inter Miami makinira, aho kandi tunagarutse no kuyiganwa navuga ngo ari karakina. Abatari bake Emirates tuyizi gute? Emirates tuyizi nkiganwa, ufise amafaranga yawe, ufise ikibuga, ufise abakinyi uriyandikishije, ntuzokora byangombwa barakwanditse. Inter Miami tuzi imbere ya Lionel Messi, tuyizi nka ekipe ya David Beckham, mukinyi wa Manchester United na Real Madrid w'umwongereza. Tuyizi nka ekipe isanzwe atakintu na kimwe cyo tumuvuze Major League Soccer uvuga Inter Miami. Mugabo avec l'arrivée ya Lionel Messi twavuze Inter Miami. Mugabo dusubije amaso inyuma twaraba iganwa rya Major League Soccer, ugasanga n'umukino umusari muri Major League Soccer kugira ngo aze yisange muri equipe nationale yiwe yitwe kwa kina biragoye, bivanye nuko ni iganwa batari bake bafata nkuko umuntu agenda gusazirayo, bagiye kwiryohera, bagiye ku league nk'iri iganwa rya Gerard Piqué Kings League, ubona rimwe abasore abatama bagiye batandukanye, harimo abaseje kunagura n'abandi. Rero abatari bake bafashe profil yiganwa Lionel Messi akina, bagafata profil Inter Miami yitwa yuko niburi basi muri Major League Soccer no musi yabaye equipe nziza nyuma y'izajya Lionel Messi, mugabe itigaruriye iryo iganwa. No musi yari imigwi myinshi myiza, notama equipe yitwa Los Angeles yo yari yimwitike bayiha ekipe Inter Miami, mugabo mu mategeko Los Angeles nibo bari bafite itike ko nibo bari bafite igikombe hariya kuri uya mugabane. Rero Lionel Andres Messi reka ndamufate mu nkino zitatu ziheruka, ariko kandi mwisho Inter Miami kuko no munsi biragoye kuvuga Inter Miami utavuze Messi. Uvuze Messi uvuze Inter Miami kuko ndiko ndimagina Messi mbonye mu nkino zitatu zo mu matsinda yo Inter Miami tayi mufise. Nivyo bwa mbere ntitwari kuraba izo nkino, nta cyari kudukwega byo kuraba izo nkino, ariko kandi ndavye nguva tanze comparative n'abandi bakinyi bitwa ko bakinana, equipe irikirabaho muri influence Messi irikirabaho, wumva ngo buri mukinya rifite icizere kwera ko karakira nande na Lionel Andres Messi. Ku munsi weje umwana muto Esteban William Messi nyuma y'urukino yashize kuri story we ya Instagram avuga ati zari nk'indoto zibaye kuri ko banaje ko bahinduranya mayo muri mita, kuko match yeze nawe yaciye ahindura mayo nuno musore kakina hagati mu kibuga yitwa nde umusore inji yasubiriye niwe baciye bashana rwo ngo Messi yisanze presque abantu bose bari kuba mu kibuga ari umuhidore wabo, atanga mayo zibiri half time ndetse no muri end of the match nako mu mpera za match. Rero reka mfate Inter Miami na Lionel Messi uburyo twabakarakteriza mbere uko championnat nako mbere uko ino tournoi ya Mondial de Club itangura. Inter Miami ivuye mu iganwa iriye par rapport ya FC Porto, ivuye muri Liga Nos yo muri Portugal, ariko kandi ivise ba Fabio Vieira, ivise abasore ba Alan Varela n'abandi bagiye batandukanyemo basamo mu Rodion, equipe nziza itobura muri Big Four buri muri Portugal. Kuko muri Portugal biragoye ko tuvuga championnat yaho nituvuge Porto, tuvuge Sporting, tuvuge na Benfica. Muri Ligue des Champions izindi nizizwe ziza inyuma ziyongera kwizo. Birumvikana ngo bari muri championnat niburi United ari muri zitano zikomeye ku mugabane wa Buraya. Mugabo ntushobora kuvuga amahiganwa 6-8 ku mugabane wa Buraya utaravuga igana ryo mu gihugu cya Portugal. Normal majya yatanze umukinya bayi wa kabiri mu bijanye no guhaganirwa, Suriendoro yanafise ibizindo byinshi, aza kuba abura ko gashimo bivaye nuko amanota yabaye make par rapport ya Kylian Mbappe. Sino iganwa ritunze Victor Gyökeres bari komeye, iganwa ritunze Benfica uno muzirikira sambagura mu bitandukanye ribari komeye, iganwa ritunze FC Porto ribari komeye. Iyo ni point ya mbere. Inter Miami na Lionel Messi ni bande par rapport ya equipe nka Palmeiras ivuye muri Serie A yo muri Brazil, cyangwa ari ico bita Brasileirao. Ekipe ya Palmeiras mu myaka ineze ifisemwo igikombe cha Copa Libertadores ngo Ligue des Champions ku mugabane wa Amerika y'Amajepfo ari muri CONMEBOL, ariko kandi ekipe mu myaka 3-4-5 iheze yaramuriye imigwi gitandukanye, ariko nuno munsi ifise abakinyi bakomeye kuko iyi ekipe yasohoye Enrique Moreira da Souza,
iyi ni ekipe uno munsi yagarukanye Victor Roque ku butaka bwa Brazil. Iyi ni ekipe itunze Richard Rios ari muri visere za ekipe ya Paris Saint-Germain. Iyi ni ekipe itunze Estevao William Messi umwana yamaze kwagwa na Chelsea ariko aravugisha isi. Uravye tactiquement ivyo Palmeiras ikina niganwa irimo na niveau de compétitivité iri mu higanwa rya Brazil nta kintu nakimwe cyari gutuma Inter Miami wo iterekano hari Palmeiras. Probablement Inter Miami twakumva ngo kubera ifise Lionel Messi influence aba grand joueur afite experience bazonaniza hali yo muri Afrika nico kintu twe twabona niburi buri Tebona ati bazonaniza ekipe yitwa Al Ahly yo ku mugabane wa Afrika y'ubwayo bigaragara ngo nayo yarasubiye inyuma kuko no munsi ni kiriya ekipe iri rwego gutwara CAF Champions League. Kuno munsi CAF Champions League yatwawe n'umukebo wabo Pyramids yo muri Egypt nyene. Ariko kandi usubije n'amaso inyuma bujya ekipe ya Zamalek nayo imaze igihe yitwara neza birumvikana ngo Al Ahly yarasubiye inyuma. Al Ahly tuzi mu myaka ibiri heze ifise Anthony Modeste bari bakwiye kwa Borussia Dortmund, ifise Percy Tau si Al Ahly twabonye mu gikombe Chelsea. Mugabo twanabonye ko iba expose au danger cyane kuko ni equipe itari kiragaragaza experience yo kumenya ivyirimo. Match ya mbere Inter Miami yari match bafise mu maboko. Mohamed Trezeguet kinye match itego ariko awusha penalty yari kuba insinzi. Umunyegori wa equipe Inter Miami akora amasave arokora equipe abantu waranzukina. Match yejo insinzi bari bayifise. Baguma batsinda ariko Porto ugeza ku munota wa nyuma irabananiza. Bivuze ngo c'est une équipe yagaragaje manque d'experience n'ubwo yo birikira kino umupira kuri tapive. Niyo equipe je nabona yo naniza Inter Miami. Rero kuvana Lionel Messi na equipe ya Inter Miami batweretse ngo birashoboka ko abantu bahindukiza amaso bakaraba Major League Soccer bagasanga ahubwo twavuga ngo Lionel Messi na Inter Miami bashobora kuba bura equipe ziri rwego gwiza bakina kugira ngo tubone urwego rwabo kuko buri influence yo muri ko murakina naira konta ukaba uri mwiganwa niveau de compétitivité iri hasi nawe ugomba kuba hasi wumva ngo jewe nzotsinda kwera mfise Messi tout simplement Messi ukumva yatsinda ibitsindo 5-6 match zibiri facilement. Iryo higanwa riroroshe kandi rirasubiza umuntu nyuma kuko hariho ritme kanaka atagerako. Mugabo no munsi Messi yisanze muri match zitatu atanze ingufu zirenga izo yatanga muri match 10 za Major League Soccer. Kubera iki yagiye muri tere azi ko buri muntu avuga ngo hano Messi na Luis Suarez na Jordi Alba n'abandi na Inter Miami bagiye gupakirwa kuko niyo message yari imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain. Rero ugiye uziko bakuzuza estima ugomba kwempoza ugakina. Ku munsi wejo je kudosha bangiriye match imbere Palmeiras. Buri kimwe cyose bari hejuru. Batsinze equipe FC Porto kuri match igira kabiri. Match ya mbere niho byagaragara ko menga barimo equilibre hagati yabo na Al Ahly mugabo bakagaragaza ngo tworonga uburyo bwe cyangwa bitwavyaza umusaro contre Manara ari tazi ivyirimo. Rero ivuye mu matsinda ari ya kabiri n'amanota 5 bayangaye na Palmeiras ya mbere bavuye mu matsinda badatsinzwe match nimwe batsinze match imwe bagize match nire zibiri kuvuga ngo barangije bazigamye igisindo kimwe n'amanota agira kuri 5 kandi ugiye kuraba nabo binjijwe bingahe ni ibitsindo bibiri binjijwe imbere ya equipe ya Palmeiras ndetse n'igitsindo binjijwe imbere ya equipe yande ya imbere ya equipe izina rya FC Porto binjijwe ibitsindo bitatu muri match zitatu mugabo nabo batsinze bingahe batsinze ibitsindo bigera kuri 2 batsinze ibintu imbere ya Palmeiras bagize ubusa kubundi rero izo statistique Jesse nzoza kuvuga abantu ngo Inter Miami benziza ngo yisanze mu itsinda rigendeka ahubwo bakoze exploit kuko no musi nimba Paris Saint-Germain yatsinzwe na Botafogo nta kinyemeza ko Palmeiras tobatsinda kuko yatsinze Botafogo bakoze exploit kuko bagwanye na equipe ivuye mu iganwa ryitwa ko rigize gute rikomeye irimo imigwi ikiyempoza kogeza muri kano kanya no mu migwi ikirataye imigwi muri Brazil ivisa amahirwe yo kuba qualifié yose uko ari ine kuko ibiri yose yamaze kuja muri quart de finale nako muri 8e de finale kandi zohura Palmeiras na Botafogo kandi waraba Fluminense ukaraba na equipe izina rya Flamengo namo Flamengo ifisa 6 turegera bayikarifi yamaze kuba karifi mbere mu itsinda ririmo equipe nka Chelsea mu itsinda ririmo equipe nka Chelsea kandi bayitsinze bayirusha ibitsindo 3 kubusa nako 3 kuri kimwe banayigiriye comeback wagenda kuraba ino equipe izina rya Fluminense bagize match nire na equipe ya Borussia Dortmund ivuye ku mugabane wa Buraya nayo baje ko batsinda match yabigira kabiri bahagaze neza baririye match ya nyuma probablement byaro vyerekana ngo 8e de finale turaba dufise equipe zina zo muri Brazil ngo guhura na equipe yo muri Brazil ni challenge ikomeye cyane ubwo rero Lionel Messi yagwanye naco ariko kandi yagwanye na equipe yo kugana wa Buraya Pemporte nivuye umugabo yari ivuye Buraya kandi mahiganwa 10 yitwa kakomeye abakoza akazi naco gituma ngomba kwiprojecta ro nkaraba lo message
uno munsi Inter Miami bafise kubona Messi imbere mu adversaire bazohura yitwa Paris Saint-Germain, ariko nta muntu numwe yo kwirengagiza akazi kakozwe na Inter Miami, atamuntu numwe yaragize gute yarakiteze bivanye nuko Messi yisaziye nuko Suarez yisaziye, ariko kandi nuko nigano bariko barakina no munsi cyabavugira paraporo y'abandi baje bavuye mu yandi mahigano. Buriya yaba yasambaguye ino migwi yavuye muri za Asia ya nkai Ursad HDFC yo muri Korea y'Amajepfo byariko bitahuritse, yaba batsinze za Urawarezi n'izindi za byariko bitahuritse, mugabo nimba wisanze mu itsinda rimwe umugwi wo kuri Afrika, umugwi ukubwana ura n'umugwi muri Brazil, mukempoza mugasohoka mwitwa yuko muzigamye igisindo mutatsinzwe match nimwe kudosha mu Inter Miami. Nanabonye banga ahubwo mu mugwi wa Inter Miami bigaragara yuko Major League Soccer Inter Miami yabuze ekipe iba challenginga, sino ekipe imeze neza, nivyo bafise abasore mengo nta mazina bafise, kuko namuzi bavuze Inter Miami twumva ngo kumva Lionel Messi, ukumva Sergio Busquets, ukumva Luis Suarez, ukumva Jordi Alba, nivyo nibo basitari bahari. Mugabo ugiye kuraba aba basore, aka gasore ka high pass Suarez kitwa gute ka ukumva umengereza Noah Allen Mascherano afise jero Mascherano ninde mu mupira w'amaguru, umupira w'amaguru Mascherano n'umuntu asanzwe wanashaka no muri football baretse kwitwa mumenyereza. Yega muri coaching anuza vice Mascherano ntari ureke no simvuze muri coaching mvuze wanashaka umupira w'amaguru, no umupira w'amaguru Mascherano afise no mu mupira w'amaguru Mascherano n'umumenyere n'umukinyi novuga ngo ari mu bandi basanzwe paraporo y'ibindi bihangange tuzi, mugabo bagize ico baterera mu equipe bagiye barimo nka Liverpool ndetse na Barcelona. Mugabo no muzo giye kuraba ekipe ya Inter Miami ifise abana bari sude bazi ngo nta niveau dufise hatari mugabo gusenyera ku mugozi umwe vyo dutunga, kuko Inter Miami kwizanga imbere ya ekipe ya Palmeiras twabonye ikina ibiteye ubwoba biraha imbere ya Porto, ukababanza igori zibiri bakaza gukora comeback bakagombora naho ntibagutsinde. Uri ekipe ya Inter Miami twumva ngo bakina ngo kwirigi ngo badakoroka niki ucumengo ni ekipe nonyi mugabo nasanze ahubwo ririya rigi ryo muri Major League Soccer niryo ritagira ingufu gusumba ko ekipe yo yimeze, sino bahagaze neza. Twakwitega match imeze gute Inter Miami na Paris Saint-Germain? Iyo nkuru ni ndende, ariko mu mupira w'amaguru nta kidakunda kabisa, ariko abantu babanze bemera Inter Miami yakoze akazi. Ya Inter Miami yakoze akazi paraporo y'ibigero twari twiteze yakoze akazi. Inter Miami yakoze akazi, kandi mu mupira w'amaguru nta nikidashoboka. Nimba Botafogo yaratsinze Paris Saint-Germain ikayitsinda mu minota ya mbere ikadefanda iminota 70 hafi igitsindo Paris Saint-Germain ntikigombore, nabo bakaba batweretse ngo turashobora gutsinda ibitsindo bibiri mu igori rya ekipe nka Palmeiras gatuma itugombora, ariko twabitesemo byose birashoboka. Inter Miami yotsinda Paris, Inter Miami bonganya na Paris, ariko amahigwe menshi ahari. Chemba mbona umengo ekipe ya Inter Miami yogogwa imbere ya Paris Saint-Germain. Ni zibo muri facteurs zikomeye cyane navuga ngo tugenda kuba dushira hamwe. Reka dufate ikintu citwa imikinire n'amigwi ko ari ibiri na objectif wanashima muri ekipe zose bakinye na Inter Miami mu matsinda, nta ekipe nimwe yagiye ifite objectif yo gutwara igikombe. Bon, biravugwa dufata akaruru yugiye ahantu mwiganwa ugiye kuritwara, ariko habari yabitwa ko ari abafavori gusumba abandi. Bwa mbere menga abantu byo bagora kwakiramo kino gikombe cyo tahanda atari ku mugabane wa Burayi, ariko kandi ikintu kigira kabiri menga vyogorana kuvuga abafavori ntuvuge Paris Saint-Germain no munsi ijyana ukuraho. Biracari surprise mu mitwe y'abanyamupira kumva ko Paris yatsinzwe na ekipe muri Brazil yitwa Botafogo, ariko kandi turabe context basinzwemo. Rotation noyi uratsinzwe igitsindo ekipe iraje irashobora kuba yojera match. Tugaruka kuri côté endurance côté physique, mbega muri Brazil bategura gute? Brazil ugendera mu moyenne d'âge atari izi ekipe usanga yagarukanye nk'umukinnyi yari experiment avuye i Buraya, abasigaye baba bariko baridandaza. Nimba bariko baridandaza rero bivuze ngo côté physique bacameze neza ko bafise moyenne d'âge noya. Ekipe yakorokanye nka Igor Jesus, kurundi ruhande ekipe yakorokanye nka Messi, urasanga ekipe zikorokana abana b'imyaka 18 20. Ntabonye Rupeti gwatsinze igitsinda kwa Chelsea, Rupeti rukinira Flamengo. Uno mwana yitwa Yan Wallace. Umwana akiri muto cyane, bivuze ngo rero hariho niveau iyi migwi yo muri Brazil utsinze nka Paris Saint-Germain igisindo kimwe wonyereka kuri capable yo kwizigama bivaye na fraîcheur physique ufise bitandukanye na Inter Miami. Inter Miami simuze ko badafise abana kuko aba ba Joe Alende nabonye ari abana, aba ba Redondo baracyari abana, aba ba Thomas Avies muri defense baracyari abana. Mugabo dufate equipe turabe ingufu za equipe mbega nizaye. Ingufu za equipe Inter Miami nabakinyi bakuze gusumba abana. Inguvu za Inter Miami ni Messi, inguvu za Inter Miami ni Busquets, inguvu za Inter Miami ni Luis Suarez, inguvu za Inter Miami ni Tachi witwa Jordi Alba, inguvu za Inter Miami ni umunyegwa azwizira rya Austin kandi umusaza nawe imyaka 38. Bivuze ngo umwanya n'umwanya
ino ekipe tubona ngo niba uri muri 11 barinya barafise abakinyi batanu bitwa ko ari ngendegwa ko mugabo bitwa ko bakuze vyanka bikunda uza kubasaba endurance yo kuzigama igitsindo kimwe minota 45 byo ugasanga biragoye mugabo ariko arakinira kuri ritme ekipe nka Paris Saint-Germain kuko dufata karero kuri match yejo ekipe ya Palmeiras yabagombo ibitsindo mu minota yanyuma bigaragara ngo bayirushije buri kimwe cyose ariko Palmeiras yakoze remplacer izana Victor Roque izana nuno musora squeeze ya Paulinho match birahindutse reka tubigaruke ko tumaze guca mu isaha ya